hari nuko naboye mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje kuba byahinduka aho abakozi b'ishyirahamwe bari kwishyuza navuga oya nari bivuze nabi ngo nagashimwe ntagaragashimwe kuko n'umushahara ishimwe umuntu arihabwa iyo yakoze neza bakaba bamushima sibyo ubundi ishimwe umuntu arihabwa bivuye kuri volonté y'uritanga donc rero ico nibaza vyavuye ko Interpetrol kubamereye nabi umugabo witwa Neva ati ugomba kutwishyura amafaranga yacu twarayakoreye bon ega c'est Interpetrol imereye nabi Neva mvuze ngo fugitive no kuvuga itazwi ariko ni ya umufasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ariho havuye ivyo bibazo vyose rero vyo kubura igitoro noneho nuko Interpetrol ifata amakamyo yayi ikayatwara muri Zambia bariko barabaroga bakoma induru bati turapfuye turishwe na leta igisirikare nico kica c'intervene yego turabibona za Mali za Burkina Faso za Nigeria sinzi heshi no mu Burundi mu bihe vyagiye birarengana yego kuko ubu ntitubona umusirikare nakoma twagiye tubona mu bihe by'inyuma ya manifestation hari amatangazo asohoka ngo tabariza majoro na hakimbonera kure ziramutwaye yego iyo rero urumva abanyagihugu abasirikare baza barabimenyeye uwupfa arapfa abasigaye bakabandanya misiyo bahawe batitaye yuko ari misiyo ataco iriko irazanira Burundi iriko ibikizanira wabatumyeyo wenyene ari we president de la République avec sa clique ubwo rero nibemere gupfa nta kundi je no bivuga ko kandi sabanyuma sinabambere nabandi bazopfa ko ntibaravayo urabizi yego muti ahubwo Neva no umugabo cyane kuko yikuyerekanye ko atagomba kuyoborwa cyangwa se gutegekwa n'abazungu aho niho hahagaze ubwenge buke bw'abarundi benshi bashigikiye leta ya Gitega nimba Evariste Ndayishimiye ari umuntu uzeye yanka gasuzuguro reka dufate ko yanka gasuzuguro ko ari umugabo data wanje kubera iki ifaranga ry'u Burundi atari kuri hagaciro likaza kuminimiza dollar ku buryo dusanga kugira uronke $1 uriha nka 0,5 francs aho niho je nari kuvuga turi umugabo uri umugabo asumba abandi bagabo bose kwisi kuko kwirukana dollar nuko yaribuze ni nkumwe yoza ngaka kubwira ati ndaseze ibido y'amazi utariko mwirobira nta mazi ariko araza akahita avuga ati reka nubundi ko atamazi ufise reka nje kwisabira umuturanyi ampereze inzoga dufate ni nyweri nakare wewe ko kunyimya amazi kandi nabona ko yafise genda hariya rero Evariste Ndayishimiye icari kutwereka yuko ari umugabo w'abagabo yari gufata ifaranga ry'u Burundi akarirutisha $, atwasha dukubita isari nayo ibindi vyo bivanye yuko yabuze za $, arizo yashaka abona nta yandi mahitamwo ahitamwo noneho gushwana na leta zunze ubumwe za Amerika uko avuga ati na $, yananiye gukontrolinga yananiye kuronka mawo kugomba kugwanya leta ya Gitega yego leta zunze ubumwe za Amerika zizobizamire zo kuyitiza umurindi yego kujya wabonye batije umurindi abari muri manifestation birukana Gaddafi hajya bo batize umurindi abantu bavuga ngo Gaddafi ngo amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi mani ibintu byinshi mugabo la vraie question était que yagomba gushiraho ico bita dinar or ifaranga ryari gukoreshwa ku mugabane wa Afrika rigasubirira $, kandi barabona ko bishoboka rero hajya sibo babonye arapfuye rero jo ni wabona ro pouvoir zo CNDD digize ibibazo ntuzumbaze ngo bivuye ku byo bikwegeye kayibage kava mu kanwa kayi nayo izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis,
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Abakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri Gasaro News, ndetse ukomeze udushyigikire ukora subscribe ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bijye bigenda bikugeraho. Ndi kumwe na Rabini n'umusangwa n'umuntu wacu umaze kumenyera mu makuru yaha kuri Gasaro News. Rabini sabwe umeze neza? ndashimira Imana. Namahoro. Congratulations. Waruzi yuko ku isi nzima ari ibihugu bibiri biramukanya iryo jambo ngo amahoro? Yego. Ni Burundi na Israel. Byonyine. Ngo no bavuga Shalom. bavuga shalom. Shalom. Mu Burundi nawe akavuga maki n'amahoro. N'amahoro. No mu Rwanda ko turabivuga n'amahoro. Ariko urumva ubumanze gushira ko mwe mukunda mwaramutse mwiriwe ibintu nk'ibyo. Ariko ijambo amahoro ni generale, ntirigira mu gitondo, ntirigira saa sita, ntirigira ku mugoroba. Yego. Ngwe congratulations. Ndabona uyu munsi kubera ya papa Sneering. wibutse kugurura kutora ingegene imisore yaguruse. Ingegene. Imyaka 16 ubimenye uwo munsi? N'ubwa mbere je kubonye. 16. Yego. Twikomereze mu makuru rero. Rabini ahari nuko naboye mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje kuba byahinduka, aho abakozi b'ishyirahamwe bari kwishyuza, navuga oya nari bivuze nabi ngo nagashimwe, ntagara agashimwe kuko n'umushahara ishimwe umuntu arihabwa iyo yakoze neza bakaba bamushima, sibyo? Ubundi ishimwe umuntu arihabwa bivuye kuri volonté y'uritanga. Yego. Ashobora kuri guha canke ntari guha. Yego. Mugabo umushahara c'est obligatoire, ni itegeko kuko nico uba wabiriye icyuya. Wamaye akazi nanjye nguha imbaraga zanjye. Yes. Of course. Yego. Rero ndumva nabyo nabonye ba Interpol bamereye nabi kabisa. Uyu mugabo witwa Neva bamwe baterega ibyo ni ibintu rusange, mwihangane muzamubona ayo mafaranga. Ati none mutegetse ko president atabizi. Bwa mbere si Interpol, Interpetrol. Si Interpol aho bibaye police international. Ni Interpetrol. Donc ni société Interpetrol mu majambo yose. I'm sorry. Ni Interpetrol. Ni Interpetrol ni société yaho ikora importation y'igitoro mu Burundi. Ni Interpetrol. Y'uwitwa Taruko Bashir n'umwarabu. Yego. Sorry. Atesu. Donc rero ico nibaza vyavuye ko Interpetrol kubamereye nabi umugabo witwa Neva ati ugomba kutwishyura amafaranga yacu twarayakoreye. Bon si Interpetrol imereye nabi Neva, ahubwo n'abakozi bakoreye Interpetrol bayimereye nabi. Yego. Ngo nibishure ntayareke kishyuza Neva, of course. Nibyo mvuga. Nibaza yuko Neva ntakimwishyuza. Ntaco mbizi ko hoba hari amasezerano yishyuza Neva. Icyo nzi nuko Interpetrol bayihagaritse. Kandi si yo societe yonyene bahagaritse. Na Engeni yarakoreye mu Burundi ke kitari gito barayihagaritse nayo. Yego. Naza gusivye za kokare zo zari zarahomvye, ivyo niko biri. Ariko Engeni barayihagaritse, yari societe y'aba South Africa. Interpetrol yari y'uwo mwarabu yitwa Taruko Bashir, barayihagaritse bazana uwitwa iyi societe yitwa Prestige Fugitive. Mvuze ngo Fugitive no kuvuga itazwi, ariko ni ya umufasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ariho havuye ivyo bibazo vyose rero byo kubura igitoro, noneho nuko Interpetrol ifata amakamyo yayo ikayatwara muri Zambia. Nukuvuga ubuzi bwahise buhagarara muri ico gihe cyazuguruzuguru. Rero hariho benshi batahembwe, nivyo bariko bararekarama. Ariko ubwo bavise mbega leta yo bavugiye yacu ngo nibahembwe
ko ariyo yirukanye Inter Petrol biragenda gute ahubwo niho hagaruka cya kindi wari kuravuga Inter Petrol ishobora kuba hari amafaranga yishyuza leta ivuga iti namwe mu ndindire nkuko ndindiriye sobuje na mpemba nanjye nzobahemba ariko biranashoboka birashoboka ko ari ivyo yego none se ukabona izi ngorane rero biri buze kugenda bitera bi biri bugende bite umunyagihugu ni wahahombera natabaha bazotaha baje gukura ibijumbu botse canke bateke yego ko nta mwaho si Jono Swipasire yuko bashobora kuyaronka kuko Inter Petrol pe ndiko ndavyiyumvira ishobora kuba yishuza amafaranga Burundi kuko nabijya bigega biri Gitega ni vya Inter Petrol yego usivye ibiri Bujumbura si vya Inter Petrol mugabe ibiri Gitega ni Inter Petrol yabishinze sangwa ntihenze abantu baze kudukosora rero urumva navyo naho yoba ariyo yabishinze urumva ko bikeneye do tutere maniere hari ibintu bishuzanya na leta vyanke bikunde kuko ntiwo kwifata uko uzi yuko leta atacu yiheraniye kuko nayihita igufata iti wishura abanyagihugu banje bariko bararekarama ariko nitwumva nahantu namwe leta ivuga ngo abanyagihugu nibishukwe bageze iyo barekarama leta ihari vyumvikana yuko bishoboka yuko leta nayitinya yuko Inter Petrol yibwira ngo mpa amafaranga yanje nivyo nibaza hanyuma se ndibaza ikintu rero aho abasirikare b'abarundi cyose abasoda b'abarundi bakomeje gupfira muri Kongo aho harimo witwa General Gashyirahamwe yego wamwumvise w'Uburundi Gashyirahamwe ntaba general yari lieutenant colonel na Ndayiragije ngo we ni majoro ni majoro yego none nkibaza bizarangira bite ko abasoda b'abarundi bari muri iki gihugu yego cya Kongo ariko nanone niba hari kubura imbaraga lieutenant colonel ntekereza ko ntagabara umuntu gutyo gusa iyo harimo n'amajoro yabara umuntu akomeye nyine yego ivyo kuvuga yuko baguye muri Kongo nerega sibo ba mbere niyumvira ko atari nabo banyuma yego ubwo uwabatumyeyo ni wazi ico bariko barazira nabo ko batashoboye kwikurayo kurumva je haraho ivy'igisirikare cy'u Burundi bigera ngaho bikandenga umutwe kuko kera twari tuzi yuko mu gihe abanyagihugu bananiwe bariko barabaroga bakoma induru bati turapfuye turishwe na leta igisirikare nico kica c'intervene yego turabibona za Mali za Burkina Faso za Nigeria sinzi heshi no mu Burundi mu bihe vyagiye birarengana kuko ubu ntitubona umusirikare nakoma twagiye tubona mu bihe vy'inyuma ya manifestation hari amatangazo asohoka ngo tabariza majoro na akimbonera kure ziramutwaye yego iyo rero umva abanyagihugu abasirikare baza barabimenyeye uwupfa arapfa abasigaye bakabandanya misiyo bahawe batitaye yuko ari misiyo atacho iriko irazanira Burundi iriko ibikizanira wabatumyeyo wenyene ari we president de la République avec sa clique ubwo rero nibemere gupfa nta kundi je no bivuga ko kandi sabanyuma sinabambere nabandi bazopfa ko ntibaravayo urabizi yego hanyuma ari umuntu wambajije ikintu ku kigano deruka gukora ko numva ko nanjye icyo kintu nakikubaza atese urabona kuba hari hakoreshwa amadolari ati nizi advantage zaba zirimo ndetse na disadvantage agoze cyane rwose yakireka wenda ndaje ngisome nkuko yakivuze ariko rwose yakimbajije atuzambarize abasesenguzi atubundi kuba hatakora amadolari atubundi harimo disadvantage zaba zirimo yego okay je nibaza kwicara ikibazo ciza dayero uwo muntu abajije nkuko mbabona yuko akeneye gutahura ari muri babandi baja gutukana kuri rezo sosiyo bagira komantere uvuga vyo uvuga ibitari vyo ibinda gutakiye we wakeneye kumenya ukuri guheba gukoresha idolari mu Burundi canke ku kindi gihugu cyose cya Afrika n'ibindi bihugu vyinshi byo ku isi bifise ingaruka zishika kuri zibiri ingaruka ya mbere nuko idolari niwe mu polisi w'isi mu bijanye na ekonomi byumvikana ngo uretse gukoresha idolari yego egare yuko ubaye umwansi wa Washington
icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uretse gukoresha idolari ukareka gukoresha idolari, hari ibihugu byinshi utokwinjiramo udafite idolari, kuko bitakwemerera ko ufata ya mafaranga yawe ngo uyahindure mu yandi mafaranga utagize transit muri dolari. Ndaguha nk'akarorero, uvuye ngaha uravoyagije ugiye muri Canada par exemple, uriyumvira ko amafaranga y'amarundi woyavunjura mu manyakanada. Ego birashoboka mu manyakanada direct, birashoboka. Reka dufate kugiye no mu gihugu kimwe muri Afrika, dufate kuvuye ngaho ukagenda muri Angola, kuvuye mu Burundi ukaja muri Angola, necessary mutegerezwa guca muri monnaie de transition yariyo yitwa idolari. Nuca mu mayuwani ushobora gushika muri Angola ukabura umuntu yakuvunjira ya mayuwani. Yego. Mugabo uciye mu madolari direct, mushitse muri Angola ufise dolari baguha amanyangora. Byumvikana ko au niveau mondial le dollar se serve comme une monnaie d'interposition entre les différentes monnaies. Icyo ni cyambere. Nakubwiye ngo icya kabiri nuko uba witeranije n'umupolisi w'isi ari wo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariho ababigejeje ntibyabahiriye, kandi usivye yuko bo bariko babikora dara bonne voie yo guteza imbere Afrika. Ndaguhagarara nka Gaddafi byamuguye nabi cyane. Ariko nanone arabandi bati ariko siko muri abasesenguzi tushobora gusangana neva yarabikoze, hari ibyo yaganiriye na Perezida wa Amerika ariwe Trump. Ariko se yego, woganira na Perezida wa Amerika Donald Trump akakwemerera kumwambura inyungu z'igihugu ciwe arongoye? Erega kuva gukoresha idolari no kwambura ubushobozi idolari ariryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha. Ahubwo iyo avuga ati babigiye inama n'Ubushinwa canke babigiye inama n'ikindi gihugu, mugabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntavyo bagiye inama. Ndabyemeza cyane kwijana. None abandi ko nagiye nsoma ibitekerezo byinshi, aho abandi bavuze bati kuba Ndayishimiye yinjiye muri BRICS atahubwo na avantage cyane kuba rundi bagakwiye no kugira iki ati no kubyishimira. Guteze erega kwinjira muri BRICS, hari n'abatumva BRICS ni bihugu vyagiye hamwe kugira ngo bishobore gukoresha irindi faranga atari dolari. Ni communauté économique y'ibihugu harimo Uburusiya, Brazil na South Africa n'ibindi bihugu. Yego. Ariko none se reka dufate ko yinjiye muri BRICS, so none kubera iki ivyo bindi bihugu vyo muri BRICS bitarirukana idolari akaba ari we wenyine agirukana? Mu Burusiya idolari riraganje. Mu Bushinwa urabona ko tugira dukoresha amayuwani. Mu Bushinwa itegeko ririho rivuga ngo kuri produit d'exportation, taxe sur les produits d'exportation 17% utegerezwa kubiriha mu madolari. Wanegreye neza. Reka ndagwakarora. Dufate nk'ubu Abashinwa barafise entreprise zikora imiduga, ama industry akora imiduga. Yego. Umusoro ico mwita umusoro mwebwe, taxe zinjira muri leta, ibice 17% bategerezwa kubiriha mu madolari. Yego. Kubera iki batobiriha mu mayuwani canke mu marundi? Mugabo neva wenyene kwisi nzima, isi yivikagarukira niwe muntu yanze dolari wenyene kwisi nzima. Perezida baharuri bagize ibihugu vyo kwisi niwe muntu yanze dolari au detriment y'iyuwani. Kandi tuzi yuko idolari ari iry'igihugu ciyise polisi w'isi. Yego. Kandi tube tuvuga ukuri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirafise ubushobozi n'ububasha bwo kwankiriza amareta badakorana batumvikana. Ahubwo rero je no kubwira ngo ibi bintu vyo gukoresha amayuwani au detriment ya ntuze y'idolari birashobora kugirira ingaruka mbi leta ya CNDD-FDD. Kuko ubu ndazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ituritse urutoki ati we urinde nka neva wubahuka ivyo abandi ba president bose bagize isi na Putin atubahuka, we uri giki? We uri giki? Ufise inguvu zihe wishimiye iki? Ivya BRICS mu bikureho, kuko BRICS ibihugu byose biri muri BRICS ntibirirukana idolari, nta na kimwe kirirukana idolari. Gira amahoro. Abandi bati ese Amerika mutekereza ko ari imana cyane cyane abarundi, ati kuki niba Uburundi bwanze kuba bwagira umubosi mwumva yuko ari bibata ahubwo kujya muvuge muti ahubwo Neva no umuntu w'umugabo cyane kuko yikuyerekanye ko atagomba kuyoborwa
cyangwa se gutegekwa n'abazungu. aho niho hahagaze ubwenge buke bw'abarundi benshi bashigikiye leta ya Gitega. Nimba Evariste Ndayishimiye ari umuntu uzeye yanka agasuzuguro, reka dufate ko yanka agasuzuguro, ko ari umugabo data wanje, kubera iki ifaranga ry'u Burundi atari kuri hagaciro rikaza kuminimiza idolare ku buryo dusanga kugira uronke $1 uriha nka 0,5 francs. Aho niho je nari kuvuga turi umugabo uri umugabo asumba abandi bagabo bose kwisi, kuko kwirukana idolare nuko yaribuze. Ni nkumwe yoza ngaka kubwira ati ndaseze ibido y'amazi utariko mwirobira nta mazi ariko araza, akahita avuga ati reka nubundi ko atamazi ufise reka nje kwisabira umuturanyi ampereze inzoga dufate ninyweri. Nakare wewe ko kunyimya amazi kandi nabona ko yafise genda hariya. Rero Evariste Ndayishimiye icyari kutwereka yuko ari umugabo w'abagabo yari gufata ifaranga ry'u Burundi akarirutisha idolare, aha twasha dukubita isari. Nayo ibindi byo bivanye yuko yabuze za dolari arizo yashaka, abona nta yandi mahitamwo, ahitamwo noneho gushwana na leta zunze ubumwe za Amerika, ko avuga ati na kari dolari yananiye gukontrolinga, yananiye kuronka. Urumva reka ndabihe term imwe, yivumbuye ku idolari, subwiganzure yivumbuye ku idolari. Ariko iyo wivumbuye dufate hari birashobora kwemerwa nk'akarorero, ariko naho bigira ingaruka. Urashobora kwivumbura nk'imbere ya sentare, ico mwita ubutabera, kuvuga uti jewe hashashe naka ubwo rubanza ntago nitaba ndagiye. Bashobora kuruca impaga ugahita utsinda gutotsinzwe, sinzi kubizi. Na Evariste Ndayishimiye rero yivumbuye ku idolari, leta zunze ubumwe za Amerika ingaruka zose zizomutera aze yemere kuzirengera, kuko ndazi ko zibwirizwa kubaho. Uko byagenda kose zibwirizwa kubaho. Enda kwereke ni ya mbere iza yabaye bahagaritse amaviza yose y'abarundi baja muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kajya nishavu leta zunze ubumwe za Amerika iri kirerekana. Kandi ejo ndanakubwira ikindi kibazo gishobora kwaduka. Ejo hamwe hogira abantu bagira umutima wo kugomba kugwanya leta ya Gitega, leta zunze ubumwe za Amerika zizobizamere zo kuyitiza umurindi. Yego kujya wabonye batije umurindi abari muri manifestation birukana Gaddafi, hajya bo batize umurindi abantu bavuga ngo Gaddafi ngo amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi, ibintu byinshi. Mugabo la vraie question était que yagomba gushiraho ico bita dinar or ifaranga ryari gukoreshwa ku mugabane wa Afrika rigasubirira idolari, kandi barabona ko bishoboka. Rero hajya sibo babonye arapfuye. Rero ejo ni wabona ro pouvoir zo CNDD-FDD digize ibibazo, ntuzumbaze ngo bivuye ku byo bikwegeye, kayibage kava mu kanwa kayi nayo. Yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.